uwiswe uyu mwana navuga aturuka mu ntara ya Ngozi akina kwa Gasogi uyu Mudeya Kibare yamaze kubaza ugashaka ko n'abana basore bahamagaye bakina muri amashampiyona ngahe hano iwacu mu Burundi bamaze kuba baseseka navuga ko ari ikintu ciza ko uyu mukoce tenderegeje kuko batangiye kuba bategura neza amamatch bagiye kuba bakina hariya mu gihugu ca Madagascar hakiri kare ni novuga yuko nakazi kiza cyane kariko kwa n'umenyereza yatenda iragije kandi novuga yuko buri murundi wese yoza agashima kuko duhereye ku rutonde novuga ngo yatumye ko karaba abakinyi ukaraba imigwi yabo nivyo hari abakinyi no munsi bataza kuboneka bivanye n'ibibazo bagiye bahura navyo bamwe bagiye bahura n'ibibazo by'imvune mugabo muri rusange turaza kubona intamba mu rugamba ku rundi rwego nivyo ku munsi waje batanguye imyimenyerezo navyo biraza gutanga avantage ku bakinyi uvuga ngo baza kuba bashitse hakiri kare baraza kuba banywanye na cyane cyane ubona ko hari n'abakinyi uvuga ngo baraza kuba ari bashasha ari ubwo bwa mbere bahuye bari kumwe rero ku munsi wejo nanabonye by the way n'abasore batarashika nkaho ariko uravuga bakina championnat mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda harabashitse ku munsi wejo harabakiri mu nzira baza gushika no munsi rero biraza koroherana uvuga ngo umenyereza itenda iragije kuko nyamba ariko arategura ikipe nationale ntamba mu rugamba agomba nayo gufata ico gihe agomba gufata uwo mwanya kandi utari na mutoya kugira ngo ashire mu iyo philosophy umenyereza ashire mu iyo philosophy abakinyi biwiwe onseje amashura no guhindura umukenyuro canke akavuga ati wewe kanaka ugomba kuba uri kombine n'uyu abivanye na changement ngomba gukora mu ntamba mu rugamba kugira ngo uwo musaruro wamuboneka buri munsi rero ivyo byose biraza gusaba iki birasaba wa mwanya novuga ngo gutegura intamba mu rugamba birasaba wa mwanya wo gutegura equipe nationale intamba mu rugamba nivyo ku munsi wejo bamwe batangwa imyimenyerezo ndavuga kuri centre technique nationale ariko hari n'abandi byamaze kuba bimenyekana biri official kabisa ko batazoba bagaragara muri izo nkino za gicuti dufise na equipe ya Botswana ndetse na equipe ya Madagascar n'abasore bagera kuri bangahe n'abasore bagera kuri batatu ariko muri abo batatu hariho umwe bivugwa ko ashobora kuza canke ntazi ndahera neza cyane kuri Yusufu Ndayishimiye Nyange biravugwa neza cyane ko uno muri equipe ya Nice bari baje baravuga bati yuko hari gihe atoza gukina ku rukino rwa Paris Saint-Germain bafise muri Coupe de France birumvikana ubwo baza kuba batamukinisha wita Yusufu Ndayishimiye Nyange biraza kuba bigoranye ko natwe tumuronka muri equipe nationale ntaba mu rugamba uwo birumvikana ashobora kuza canke akaza ashobora kuza canke ntaze byose ni ibintu bishoboka mu gihe hari abandi bakinyi kumva nabo zitabavuye ko bamaze kuba bamenyesha yuko batazoba bagaragara muri izo nkino ku ruhande rw'uwitwa Jordi Riongora ndetse n'uwitwa Ansabiyumva Frederic abo uko ari babiri official kabisa bobo ntabwo bazitabira mu nkino tugiye gutara mu mitwe nane na equipe ya Madagascar ndetse na equipe ya Botswana turaza kuba rurohomora kuri equipe nationale kuko kubura Fere ndetse n'uwitwa Jordi Riongora navyo biraza kuba bigoye cyane navuga ko ari uruhombo rukomeye kuko ugiye kuraba nk'uyu Jordi Riongora navuga ko ari umukinnyi aca kuri foyeriye kandi anyaruka kandi amaze kuba ajya mu mitima y'abarundi bose bivanye n'umusaruro amaze kuba yerekana muri equipe nationale ntamba mu rugamba navuga ko ni umusore ubona ko ugiye kuraba yaramaze kuba aninjira no mu mukenyero w'uyu Etienne Ndayiragije yo kuzana undi musore akaza gukina nk'ibi Jordi Riongora akina muri equipe nationale ntamba mu rugamba uza gusanga ari ikintu kigoye kuko numusore ubona neza yuko yazaga provoka ugasanga ariko atanga amapasi avamwe ibitsindo kandi ugasanga abo ba Bovis Karebe twatumaze kubona bakina ku nimero 9 canke ba Fistab Drazak ugasanga ariko biraza yiborohera ugiye kuraba uwiswe Fere muri defense centrale navuga ko kugira uronke umusubirizi wa Fere muri equipe nationale ntamba mu rugamba si ikintu kiba cyoroshe cyane kuko n'umukinyi afite experience n'umukinyi navuga ko asanzwe afite niyo taye nziza muri defense centrale numukinyi ubona neza yuko no muri equipe yiwe Erika agenda akinishwa asanzwe akinisha mbere hari mu gihugu ca Sweden navuga ko nuruhombo mugabiraza kuba kiraza kuba n'ikintu ciza na kuri bano bakinyi bashoye kuba bahabwa kanya bari batumiwe nk'ijya mbere muri equipe nationale ntamba mu rugamba nk'abaye Mevaillance aba bantu turaza kubona aba bamutsahuza bizegwa n'umukoce bagakina bivanye nuko aba ba Jordi Riongora atariho bari rero navuga ko ni match amikare muga ni match ziri considéré kuri FIFA ni match navuga hamwe badutsinze turaza kuba tutuga ikibanza kuri classement FIFA rero navuga ko kubura abantu basore ukabura nka Frederic ukaza kora nka Jordi Riongora navuga ko ari uruhombo kuri equipe nationale ntamba mu rugamba ivanye muri rusange
n'abasore bagera kuri batatu kandi bamaze novuga ngo kuba bagira experience ivyo ntabwo ari experience nini mugabo mugenzi wawe ndavuga Nsengiyumva Frederic bafise experience gusa waza kuraba kuri buri ruhande tugiye kwa Jordi Yongora ruriya ruhande n'uruhande novuga ngo nivyo baraza bakahengeka abandi kanaka mugo umenye ko Jordi Yongora nawe amaze kuba yinjira mu mutima y'abafana b'abarundi ko waza kuraba ivyatanga nivyo na bitsindo vyinshi ashiramo mugabo waza kuraba contribution hagati mu kibuga ni wa mukina ubona ko abuze hari ikintu cyo hungabana nivyo barabana bato bagiye batumwa ko babataka nk'aba bakiri bato bavuye muri za Belgique baba Pacifique novuga ngo ni nako kanya nabo bace bironkera ayo mahigwe aba Donasiano barahari mugabo kubura Jordi Yongora kwiriya kote umenye ko umenyereza Etenda Iragije bishobora kutamunyuzura cyane bivanye na squad afise uno munsi bivanye n'abakinyi yatumye ko mugo umenye ko nawe bishobora nawe nyine kuza bikamuhungabanya kuko kuza gutegura urundi mukinyi abwira ati cya kuri ya ruhande uze kubicitegererezo tubwa abarundi turaza kumukonsidera nkuko twara tubona Jordi Yongora nivyo novuga ngo biza kuba binakora ko mukinyi aza kuba hagiye sero biraza kuva na experience yiwe canke bivane novuga ngo n'amategeko kumenyereza yamuhaye waza kuri hagati mu kibugo bista Yusufu Ndayishimiye amahirwe ni makeya cyane yo kubuza kumubona ariko araza nga mu Burundi yasohotse kuri kino bariko baratsindwa na Montpellier ibitsina biri kuri kimwe umusore atameze neza muri weekend nabonye bafise urukino rwa Rennes zo ko ariko barakina na Rennes no kumenya ngo umumenyereza we wa OGC Nice nawe nyine no musi ntara confirma neza ko aza kuba yamugaruye muri weekend kuko yari kavugana n'itangazamakuru nyuma y'urukino bariko baratsindwa araza aravuga ati umusore Yusufu Ndayishimiye nanjye sindisire ko ashobora kugaruka bivanye n'ikibazo cy'imvune yagize kandi waza kuraba ni match amical nawe ntaza kwemera kuvuga ngo reka mfati iyo risk yo gufata ubuzima bw'ibonje cyangwa yo gufata amagara y'wanje ndashire mu kangaratete mu gihe nivyeza kuba je guserukira ico gihugu cyacu cy'u Burundi mugabo twemeranye ko iyo umukinya ari mu mvune biba bigoye kugira ngo aze gufosinga iyo mvune y'uwiwe aze kuvuga ngo reka nyinire kuri buno bubabare biragoye gusanga uri kura iprovoka ugasanga n'imvune kubereye ndende rero biraza kumera gute hagati mu kibuga turaza kubona ubwitangi bw'abandi bakinyi kandi novuga yuko hamwe biraza nivyo novuga yuko ni abusanzwe dasanzwe hagati mu kibuga ariko turaza kubona na presence ku bandi basore turaza kubona nk'aba basore bavuye ngaho iwacu mu Burundi canke n'abandi bavandimwe bariko baraza basira iriya place ya Yusufu Ndayishimiye kurande rw'inyuma ho novuga yuko ibura rya Frederic Sabiyumva ntabwo novuga ngo riza kudukorako cyane ko twagomba kuvuga ngo reka turabe dutestinge n'aba mu rugamba batagira iriya duo yabari yabatama babiri Frederic na mugenzi we Nduwarugira muga twabonye match bakinye na equipe ya Algeria muri Togo harimo abakinyi bashasha ariko bibutsanye ibisindo twatsinze ariko twatsinzwe nabi ibisindo bine byose kubusa rero novuga ko kandi yo nuko atari match yari considéré kuri FIFA iyi match ni match amical muga ni match nico gituma Etenda Iragije agomba nawe nyine guprofita no mu match amical ari karaba kugira ngo nivyo yatumye ko ama selection y'abajwere bamwe bari bashasha abandi baheruka mu ntamba mu rugamba kera mugabo turaza kubona impinduka mu ntamba mu rugamba uno munsi turiko turabona si Frederic si mugenzi we Ruciyo Christophe Nduwarugira nta selection zigira kuri zitanu basigaje mu ntamba mu rugamba yeskera baraza gutegurwa gute abo basubirizi babo bahera uno munsi rero navuga ko nako karyo kubuza kuba ahagiye agomba guprofitira espace naho twagiye tubona mu yende makipe agiye atandukanye aho mukinyi yaja mu mvune akazaza ubundi akabitwaramo neza ugasanga mutwaye ikibanza raba kwa FC Barcelona umwana muto w'imyaka 16 no musari kabagira gute bamuhaye bamuhaye umwanya ugira kuri 45 match bamutanguje muri La Liga umupetara azafata neza muri Axe baza baravuga ati uyu mwana ahubwo akwiye n'amahirwe no musari uhavanuka azawumvira Inigo Martinez harujya mu Petit nivyo biza kuba mu ntamba mu rugamba tugomba kubona challenge iri kiraba tugomba kubona intamba mu rugamba ziriko zirakina tutavuga ngo tuyiteza amaso kuri Mediane Yusufu Ndayishimiye ngo araza kubura upfunguruzo rwa Mediane kuko no seje amagara yiwiwe ashobora no kuza kumukika twarusiyo qualification muri kan ariko mu gihe taraso musubiriza itateguye novuga ngo iyo backup yiwiwe ihagije uwo mukinyi aza kuza agatanga ivyo Yusufu Ndayishimiye yatanga nivyo natuza ngo abitange 100% aze kugira contribution mugabo tubone ko mu ntamba mu rugamba canke muri Mediane yo mu ntamba mu rugamba hariko haraba vibration
turiko turakina wa mupira tuba dukeneye mu ntamba mu rugamba. turiko turakina wa mupira tuba dukeneye mu ntamba mu rugamba ni nako byaje kuba binagenda awitwa Frederic Ferenc abiyumva nyuma yo kuba amenyesha yuko atazoboneka canke atazojamwe neza cane muri equipe nationale mu nkino za gicuti baza kuba bakina na equipe ndavuga ya Botswana ndetse na equipe ya Madagascar hariya ya Antananarivo mu gihugu ca Madagascar ni uwitwa Etienne Ndaragije yamaze kubahamagaza abandi basore bagira kuri bangahe abandi basore bagira kuri babiri baje kuba bagirane abaje kuba abasubirira ndavuga abo basore bamaze kuba bamenyekana ko batazoza ni kurane gwitwa Jordi Riongora nyuma yo kuba nawe amenyeshe ko atazoza amumenyereza Etienne Ndaragije amaso yose kabisa yacu kubise mu gihugu cy'u Rwanda aje kubazana witwa Abedi Bigimana mu rutonde rwa mbere ntiyararimwo aza kuba amutumako neza cyane ibintu biza kuba bigenda abigina inzira ndavuga bita Abedi Bigimana nivyo yaravuye mu mvune witwa Abedi Bigimana yaravuye mu mvune ariko muri weekend yakinye match kandi yakinye iminota yose y'urukino ndavuga muri equipe yiwe ya polisi umumenyereza ati nari namwirengagije kubera yari yaragwaye atariko nanje namaze kuba angaruka neza cyane ati nawe ndamutumako kugira ngo ibintu bize kuba bigenda binagira inzira rero niko byaje kuba binagenda witwa Abedi Bigirimana baje kuba bamutumako neza cyane muri equipe nationale ntayima mu rugamba ari no mu bakinyi bamaze kuba bashika by the way hano mu gihugu kuko ku munsi weje ari kuri centre technique ariko arakorana imyimenyerezo n'abandi nk'abitwa ba Onesime abitwa ba Ismail Pichu abagiye batandukanye bari bamaze kuba bishikira kuri centre technique nationale navuga ko ari ikintu ciza kugarura Abedi Bigirimana kugiye kora muri Mediane umaze kubura Yusufu Nyange kuko Yusufu Nyange ntibira ba officiel yuko ashobora kuza mu gikurura amahigwe biragaragara neza ko atashobora kuza muri equipe nationale namba mu rugamba kuko mu gihe atazobakinye match yo muri weekend azokina na Paris Saint-Germain muri Tour de France mu gikombe gikuru cyo mu gihugu cy'u Faransa ni gikombe gikuru cyo mu Faransa mu gihe atazokina Yusufu Nyange nta kuntu na kumwe ashobora kugira nta kuntu na kumwe ashobora kuzokina muri izi match ya Mekara azokina na Madagascar ugaca ushirako uyu Abedi Bigirimana kubaze muri Mediane ya equipe nationale namba mu rugamba novuga ko ari ikintu ciza kuko ni Abedi Bigirimana twabonye amaraso ya 2023 arasinze ibitsindo byinshi muri equipe nationale namba mu rugamba kandi mu mediateur uno munsi ubuze Jordi Riongora n'umukinyi novuga ko yahora akunda kuba agora defense ya equipe adverse kugira ngo ndi umukinyi aza kuba provoka kujye babigoye rero novuga ko iza rya Abedi Bigirimana muri equipe nationale novuga ko ari ikintu ciza cyane kuko nirafise ico risiguye n'umukinyi amaze kutwereka yuko aza gutanga challenge iyo equipe nationale namba mu rugamba biri kirakina muri rusangi iza rya Abedi Bigirimana ni novuga yuko ni umugisha ugeretse ku yundi n'umugisha novuga ngo duhawe kandi twahorana uti gute nivyo twabonye atumaka abasore bagiye batandukanye tuza kubona abasore nka Aruna Majariwa ntibarimwo tuza kubona abasore nka Manuel Mvuye kure ntibarimwo bariko bagenda bizego no menyereza Etienne Ndaragije mu match yaraherutse ariko none akubwira ko Abedi Bigirimana n'umusore nafise ibitsindo bigira kuri bitanu mu namba mu rugamba siwe novuga ngo niwe musatirizi dufise umumediateur afite ibyo bitsindo byinshi no musi rero nawe agomba gukomeza iyo experience nyamara ariko ndavuga ngo dukwiye baba mediateur bazanga bagaheka ikipe nkuko tubibona mu ma equipe nka za Nigeria baba bafise nk'abasore nk'aba Alex Iwobi ugashaka baba bafise abasore ba Rukumani ukaja kwa Senegal ukaja hagati bafise ba Papa Matarsare n'abana bakiri bato badafise nayo maselection menshi mugabo waza kuraba contribution batanga ni contribution nziza cyane byo byose birava hehe ku cyizere cy'umumenyereza aba yakugiriye rero nyamba turiko turabona umusore wacu Abedi Bigirimana shininga nuko yagiriwe iyo confiance naho akaza kubyaza umusaruro iyo confiance rero ndavuga ngo kuba aza kuza mu namba mu rugamba biraza kudufasha nabwo tubona ko hari abasore benshi novuga ngo bashasha nk'uwaza kuraba uyu Aime Vaillance mu mediateur nako uyu basore uyu Musangari umwana mushasha kwa message kwa Flambeau du Centre ni selection ya mbere aba Erdinho no mediateur
Shasire wewe nta bintu byinshi tuba tukimusaba ku myaka yiwe uno munsi Amaze ni wa gutuma- mukinyi wo kuzana ukavuga ati reka tugukinishe iyo minota 20 isigaye cyari tugukinisha icyo gice cya mbere utangure nta muntu ntoza kuvuga ngo reka tugushyiramo mu rukino rwose ukaza kureba niyo nize Fred Saidi nivyo ni playmaker wacu mu nimero 10 dufise afise experience aba Donasiano nta experience ndende bafise aba ba Pacifique nta experience nini bafise Mudera Kibare ni selection yo ya mbere ndetse na Bayirutinga Bomosi abone ndakubwiye aba mediateur yatumye ko menyereze tenderagije no musi waza kuraba abo novuga ngo barafise experience abakiri bato bafise experience na ntoya ni Abedi agarutse avuye mu mvune hirya yejo ni mugenzi we Yusufu Ndayishimiye nawe ntahari ninde uyundi akiri mutoya n'uyu Donasiano nta make nyinshi aranadukinira nicyo kimera mugenzi we ngaha Irutinga Bomosi Trezor rero turagomba kubona ko nyamba zo kuvuga ngo reka mfate mukono Eridinyo nkuye kwa Bumamuru ndamutanguze nuko nawe ataza kwicara ko bita Abedi Bigirimana aza kuvuga ati nivyo vise experience ntoya mugabo kintu za kubwira Eridinyo ikintu za kubwira Ari Masanga araza kubakumviriza kuko umurushizo selection rero Abedi araza kudufasha nanone hasanzwe adufasha nubu aracyadufasha cyafasha ikipe serukira bwigo namba mu rugamba ni Abedi yaje kubagaruka muri ekipe nationale nyuma yaho ndavuga kuri liste y'abari bahamagawe ubwa mbere atari ariko yari yirengagijwe n'umumenyereza kubwo kibazo c'imvune yari yahuye naco ariko yamaze kubagaruka neza cyane nyuma yaho ita Jordi Riyongora atari yahamagawe ni mu gihe ku rundi ruhande ndavuga uwitwa Etienne Ndayiragije yaje kuba anifashisha umwana akiri muto cyane umusore benshi muramuzi benshi mwaramumvise bamuvuza akatari gake kabisa kuva muri ekipe igitandukanye ndavuga ku mugabane wa Buraya mu gihugu ca Belgique nawe subundi ni umwana akira mu bana batarenza imyaka 20 nawe subundi bamwita Lucien Deregre sore kabisa kuva mu mugwi wa Molenbeek y'abatarenze imyaka 20 ari nawe ari na kapitene ubundi nawe yaje kuba ahamagagwa bwa mbere bwiwe muri ekipe nationale ntamba mu rugamba inyuma yaho Etienne abikoreye ndavuga bitwa ba Aniyukuri Klaus akabikorera abitwa ba Mateo akabikorera abitwa ba abagiye batandukanye ba Alade akabikorera abitwa ba Bizoza yaje kuba yongera ko Lucien Deregre nawe kugira ngo ze muri ekipe nationale nawe ntamba mu rugamba inyuma yaho bimenyekaniye ko yitwa Fere nawe atazoza ni umwana akiri muto mu batarenze imyaka 21 ndavuga kwa ekipe ya RWD Molenbeek ariko ni nawe ari na kapitene kandi akina mu mutima wa defense ni umusore ubona ko match yama yazikinye kandi akina nyinshi cyane nawe uribaza ko akaryo keza cyane ni muri ya ntumbero yo kuba turasekiriza ndavuga aba basore baba binational kugira ngo natwe mu minsi iri imbere mu gihe urwego rwabo rwo barumeze neza cyane dushobore kubona abasore baza bagafasha ekipe nationale ntamba mu rugamba ibintu bikabananya kugenda bimeze neza navuga ko ari ikintu ciza ku mukoce Etienne Ndayiragije kubazanye uyu mwana akiri muto Lucien kuko ugiye kuraba mwi defense centrale nkuko mwatwatanguye tubivuga ugiye kuraba nk'uyu Ruco ariko aragenda uyu Fere ariko aragenda n'uyu mukombozi Derrick Swamukinyo avuga ngo aguma ari mu bihe byiza rero kuba yizeye uyu mwana uyu akiri muto Lucien Deregre novuga ko ari ikintu ciza cyane kuko iyi equipe nationale namba mu rugamba tubonye iri kuzamwa abana bakiri bato benshi harura uyu Arade ugashaka uyu Kraus ugashaka uyu Rishe n'abantu ubona ko bafite imyaka mike novuga ko ari ikintu ciza gose kuko equipe nationale namba mu rugamba ariko aragerageza kuyubaka bafatiye ku bana bakiri bato ugiye kuranga uyu Fere nta myaka ine asigaje muri equipe nationale namba mu rugamba haragiye ba Valeri haza aba Fere nabo ariko barasaza n'aba Ruco iri foko tubona yandi maraso mashasha muri equipe nationale namba mu rugamba ugacushira ku Saidi ntibazonkiza ku nimero 10 ariko aragenda nta selection zitatu zinasigaje bivanye n'imyaka afise rero kuba yagerageje kubazana bana bakiri bato abiswe ba Crowd ugashaka abiswe ba Rishe ugashaka aba ba Cross aba ba Rade novuga ko ari ikintu ciza ko uyu mukoce Etienne Ndayiragije kuko ariko aragerageza kubaka equipe nationale namba mu rugamba byanatanguriye muri champion muri Primus League azana aba Fred aba ba Erdinho aba ba uyu muvandimwe yavuye kwa Flambeau du Centre novuga ko ni equipe nationale ikaragereza kuyubaka kugiye kuraba haragiye abiswe ba Makenze
tuza kuba tuhura n'ibibazo byo kubura ababasubirira hagenda amazina agiye atandukanye uyu Cedric Jaba aragenda uno munsi n'abariko baramusubirira biriko biza bigorana ko nk'uyu Kanakimana Bienvenue nibwo bamuhamagaje muri equipe nationale intamba mu rugamba muri club iwe ntabwo ariko arakinishwa cyane akina iminota 3 ya nyuma rero novuga ko ni equipe nationale intamba mu rugamba ubona ko hari hageze ko yubakwa bivanye n'umusaruro utari mwiza uri kuranaka muri equipe nationale intamba mu rugamba kuva tuvuye muri Canada 2019 novuga ko atayindi qualification nimwe turava dusuye kuronka muri equipe nationale intamba mu rugamba atayindi qualification turava dusuye kuronka muri equipe nationale intamba mu rugamba ni imyimenyerezo yatanguye ku munsi w'ejo kuri centre technique nationale amasaha y'umugoroba ubwo Etienne Ndayiragije yari yahamagaje abasore bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi yari yatumye ariko ni n'abasore baje kuba banafashwa ndavuga n'abatarenza imyaka 23 bo mu ntamba mu rugamba nabo yaciye abahamagara kitaraganye ndavuga witwa Etienne Ndayiragije kugira ngo nabo baze gufashanya nabo basore kugira ngo babananye kuba bagira entraînement azimeze neza cyane ari benshi kandi bameze neza cyane mu gihe mu kurindira ko abandi nabo batumwe ko muri equipe nationale nabo baza ndavuga nk'abari mu bihugu bindi bataraheza amashampiyona batarahagarara ni abasore batandukanye nagiye mbona abitwa ba Musore Prince bari barimwo abasore bagiye batandukanye nk'aba Mudera Akbar nawe yari yamaze kubasesekaramo neza cyane avuye mu gihugu cy'u Rwanda ugashaka ko bitwa ba Hussein Shabani ugatereka ko mu gihugu cy'u Burundi nabo abagiye batandukanye navuga nk'uyu Wironja Ismail muri equipe nationale muri equipe ya Rukinzo ugatereka ko abagiye batandukanye ba Erdinho tereka ko ba Destemand ariho bari bameze neza cyane muri rusange ba Musore Prince kwa equipe ya Vitaro shako Isaibere kwa equipe ya Vitaro nawe yari arameze neza cyane muri rusange Etienne Ndayiragije ubona ko ariko aragerageza nabo basore kubanywanisha nabo bandi bitwa ko bahamagawe mu ntamba kugira ngo ibintu bize kuba binagenda neza mu gihe nabo boza bakiintegra neza cyane muri equipe nationale ndavuga aba senior batazoza kuba bagira ubwoba ariko bazoba bamaze kuba bamenyerana nayo maraso amaze kuba amenyerana ndavuga selection nationale ndavuga aba ba Abedi ugatereka ko aba Pichu nibaza ko naco cabaye n'ikintu ciza cyane umukurundira baza kuba barafasha abo basore kugira ngo ibintu bibe biragenda neza cyane muri equipe nationale novuga ko ari ikintu ciza kuko ugiye kuraba nk'aba ba Destemand rero novuga ko n'abasore ubona ko baduze mu mwanya muto Destemand rero batangiye kumuhamagara muri equipe nationale kuva agire muri equipe ya Rukinzo akiri kwa Interstar umwaka weze na muri equipe nationale bari bigire bamwizera kuko nta na championnat yigeze amara bivanye n'ibibazo n'imvuru zari muri equipe ya Interstar rero novuga ko ubushize bari bamuhamagara